Aho hari muri paruwase yitiriwe Stefano Mweranda mu bwibutsamana bw'igipolisi cy'u Burundi iri mu ikambi ya Jamaica ya kabiri yo mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, aho kwigenekerezo rya kabiri ntwarante uyu mwaka abakristo muri iyo paruwase bari baramutse bahimbaza isabukuru y'imyaka 10 iyo paruwase imaze. Ibirori vyo munsi bikaba byatanguwe n'inkuka ya misa yaherejwe n'icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Hakaba hari n'abandi bashitsi batandukanye harimwo indongozi zimwe mu gipolisi hamwe n'abasaserdoti b'umukama, harimwo n'icariho c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Mikaeli Mweranda. Twamenyesha kandi ko uwo musi ariho abakristo muri yo paruwase bashikirizwa umwibutsamana mushasha agiye kubayobora, umusaserdoti Leonidas Ningenza akaba yasubiriye Patiri Kazimire Nkengurutse yahora ariwe ayoboye iyo paruwase. Twabamenyesha kandi ko inyuma y'inkuka ya misa habaye agatutu aho havugiwe amajambo atandukanye. Icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Anatole Ruberinyange, yishimikije ijambo ry'Imana ry'uwo musi, yarahamagariye abakristo guhinduka, gutyo imvugo yabo, inyifato n'indabo yabo bafatire akarero kuri Yezu Kristu, maze bagire umutima wuzuye urukundo n'ikigongwe nk'uwa Yezu. Ubwa mbere turondere ntaryo mu mvugo yacu kwigana Yezu, tugire imvugo ishushani ya Yezu. Hanyuma ubwa kabiri indabo yacu, tugire indabo ishushani indabo ya Yezu. Gatatu imigenzo yacu irangwe n'urukundo, igaragaza urukundo nk'uko Yezu mu kubaho yagumye agaragaza urukundo. None rero turatumira ubwa mbere kugira ishusho rya Yezu ryibonekeza cyane cyane mu kuvuga kwiyuwe, imvugo yawe. Murabizi ko ijambo rya Yezu ari ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo ritanga ubuzima, ijambo rimurikira abandi, ryubaka. Ese natwe ijambo ryacu ryomera nk'iryo jambo rya Yezu. Mu gisoma cya mbere twakuye mu gitabo c'ubwitonzi, mwumvise yuko twatumira guhinduka ku mutima, ariko ngo bibonekere mu majambo yacu. Ko guhinduka ku mutima bibonekere mu majambo yacu. Imvugo yawe imvugo ihezagira, imvugo yubaka, imvugo ikiza. Aha rero nawe nutugira kigo, muraza amajambo dukura mu kanwa kacu. Aya ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga. Abavuga nabo benshi bavuga insaku, bavuga ibyo gucyoza abandi, bavuga abandi bo borumva bazi ko araberanda. Imvugo yacu usanga dushimikiye ku bandi, tukabatyoza, tukababeshera, tukavuga ibyo tutazi bitagira umutwe n'amaguru. Si imvugo y'uguhezagira kenshi. Uyu munsi duhezagire, imvugo yawe yubake, ishimisha Imana, aho twogira kigo. Umwibutsamana mu karere k'uburengero Patiri Kazimire Nkengurutse mu kiganiro yagiraniye n'abamenyesha makuru yarakengurutse ibikorwa bimaze kuranguka mu myaka 10 iheze iyo paruwasi bayeho. Murakoze. Kuva iyi paruwasi itanguye nk'uko nabibabwiye, hasanzwe ari mikambi y'igipolisi. Mikambi y'igipolisi ntibari bamenyereye yuko abapolisi basenga nabo bagenda gusengera ku yene maparuwase, no kuvuga paruwasi yari yegereye ni paruwasi mu vye y'Ikigongo yo mu Kanyosha. Mu 2014 niho umusaserdoti w'umwibutsamana yarajejwe aka karere k'uburengero yatangura kuza guhereza inkuka ya misa ngaha mu ikambi. Hanyuma amaze gutangura guhereza inkuka ya misa, ababanyi basanzwe hafi y'ikambi barabimenya, nabo barahiza baraza kugira ngo baze barasengera ngaha. Mu byo dushima rero icambere ni cyuko imitima y'abapolisi itari mike yakize, yongerera komera kubera ijambo ry'Imana ryigishijwe. Ariko kandi hampande iyo miryango y'abapolisi
hari n'ababanyi batari bake bamenyeshejwe iyo nkuru nziza. Mbere si n'ivyo gusa, ngaha mw'ikambi y'igipolisi hari inyigisho nyinshi zahatangiwe, inyigisho nkomeza kwemera mu bakristu, mu miryango, mu banyamihari n'izindi nyigisho zitandukanye zagiye ziratangwa. Aranamenyesha n'ibiharo by'abakristu bamaze kuronkera amasakaramentu atandukanye kuri iyo paroisse. Abana bamaze kubatizwa ngaha na 941, abakuze bamaze kuhatiririzwa ni 52, abamaze kurangwa urusangi rwa mbere b'abana na 642, abamaze guhomezwa muri mutima mweranda na 600, abageni bamaze kuhagirira ubugeni ni 50, abamaze kwakirwa bavuye mu yandi madini atandukanye ni 11. Yarerekanye n'intambamyi bagiye bagira mu ntango y'iyo paroisse. Yego murakoze, ingorane ntizobura kuko nkuko nabibabwiye paroisse itanguye ari rya mbere, nta bakristo benshi bari bahari, novuga hari abapolisi bake. Intambamyi ya mbere ukwari uko iri paroisse yari itanguye itagira n'abaririmbyi, ivyo muravyumva. Hanyuma abakristo bamaze kumenyera kuza kuhasengera, barahaza bake mugabo nta ntebe zo kwicara ko bari bafise, rimwe babishoboye bakaza barizanira intebe zabo. Hanyuma yindi ntambamyi yagiye iribonekeza nuko abakristo bamaze kumenya yuko hari nkuko yemisa ibiranga mw'ikambi, baripfuza kuza kuhasengera ari benshi, tugaca tubura ikibanza tubakiriramwo. Muca muvyumva yuko uko bagenda umuryango waguka niko n'ikibanza cyagenda gikeha, tugaheze tukaza turasaba mu nzego zitujejwe ko boza baraturonsa ikibanza kugira ngo twubake. Mbega umupolisi arashobora kuba umukristo? Umviriza ico uyu mwibutsamana abivugako. N'abandi benshi baravyibaza, mbere bagira n'amakenga, bibaza ko abapolisi bashobora kuba abapagani badasenga atari abakristo, mugabo suko bimeze. Kuvyukuri umupolisi ari ku kazi yashinzwe n'igihugu, mugabo kandi no mukamara dusaba yuko twamukorera tukongera tugakora n'igihugu yaduhaye. Nico gituma mu vyo tubigisha yuko umupolisi ashobora gukora kandi agakora neza, ariko mirimo ya misi yose. Muri ivyo rero mu bisabisho vyiwe no mu gihe aturonka kanya kukuja mu nkuka ya misa, arigishwa yuko mu gitondo avyutse yo kwihereza umukama, arigishwa yuko ku mugoroba agiye kuryama yokengurukira umukama kuko izabiya yaranguye vyose n'umukama yabidufashijemo. Ariko rero hejuru y'ivyo nk'abagize umuryango n'abapolisi baraba abakristo nkuko nabivuze, nabo baraza bagasenga, bagahabwa amasakaramentu, bakabatizwa, bakagira ubugeni, bakabatirisha abana. Muca muvyumva yuko abapolisi nabo ari abakristo, kira noneho n'umuhamagaro w'umuntu uwo ari we wese, twese duhamagarirwa kuba beranda nkuko dawe wo mwijuru ari mweranda. Patiri Leonidas Ningenza ariwe agiye kuyobora iyo paroisse yitiriwe Stefano Mweranda, yaramenyesheje ubutumwa azaniye abakristo baho. Ubutumwa nzaniye abakristo barangurira ubutumwa ngaha muri no paroisse yitiriwe Stefano Mweranda, subundi ubutumwa bw'umusaseredoti. Umusaseredoti arigisha, akayobora kandi agatagatifuza igihugu c'Imana. Ubwo butumwa nzogerageza gusangira urugendo n'abakristo bo ngaha, hanyuma nkabaje imbere kuko yisengero yubatse mw'ikambi y'igipolisi, mu bwibutsamana bw'igipolisi. Abazoyinjiramwo bose nzobafasha mu gusenga kwabo kwanje n'ukwabo, basenge bibuka aho basabira kuko basengera ku isengero iri mw'ikambi, basengere babajejwe umutekano kugira barangure neza akazi k'umutekano kandi bashigikiwe n'igisabisho c'abinjira muri nongoro y'Imana. Bamwe mu bakristo twaganiriye barashima ibyakoretse muri iyo myaka 10 bamaze baninahariza Imana muri iyo paroisse. Muri rusangi ibyo dushimira umukama ni vyinshi yadukoreye muri iyi myaka 10. Kujya ku mwana avuka, hanyuma akiga kwavura, akiga gutambuka, hama agaheza agafungura indya z'abana, agafungura n'iz'abakuze. Turakenguruka cyane kuko izo ntambwe zose umukama yaraziducishije ko twavuga ko dutanguye gufungura indya z'abakuze. Iyi paroisse yacu yatanguye tutagira aho dusengera hakwiye, habereye ingoro, yari nk'ibiro
bari babaye baradutiza abarongoye ino kambi, hama mu nyuma umuryango w'abakristu buke buke baragenda bariyongera ku munsi ku wundi, kuko nanone yari igikorwa cy'umukama gitanguye. Twatanguye turi bake, ariko ku munsi ku wundi umukama yagenda arizanira abiwe ashaka guhezagirira hano. Hari rero byinshi byakoretse, imitima yarateye imbere, eka no mu bikorwa bigaragara twarateye intambwe, kuko nanone icyo umukama yitangurije wenyene niwe abandanya gikuza, nacyo gituma duhimbawe cyane. Icyo twishimira niyo myaka 10 kuva 2014, turishimira ko mu ntango byari bigoye ko nari umwe, ariko mu nyuma haragiye haza abandi, haraba n'abakutsa kivi. Rero turishimira ko mu butumwa amasakamento, inyigisho z'amasakamento twigisha, twagiye turunguka abakristo benshi, abibatisimu y'abana y'abakuze, gusangira gukomeza umutima mweranda, ndetse no kubaka urukristo. Hanyuma tutibagiwe no kwakira abandi bavuye mu mandi madini. No kuvuga mu ntango twagize ingorane cyane gose ubutumwa bw'itangura. Twasengera ahantu hameze nk'ishuri. No kuvuga korale, abakorezi n'umusaserdoti ntashaka kubitandukanya kuko twicara ahantu hamwe twese hamwe. Muga mu nyuma uko twagiye turatera imbere, uko ubutumwa bwagiye buratera imbere, twagiye turatera imbere cyane gose. Twaravuye korale yacu ngaha mu gutangura n'ukuri yatanga bitoroshe. Twatangujwe na korale ivuye muri api, niyo gahe yaje kudutanguza ngaha, nande ubwa mbere hoho mu gusenga haza korale ivuye ahandi akariza kudufasha igisabisho ngahanye. Muga mu nyuma bamaze kubona yuko ngahanye ari mu muryango, korale yo muri api ikiraza avuga ati aho byakabereye kera nta kungene twaguma twazana kwindi korale, kandi ngara hari abakirisu bashoboye. Ico gihe rero bacu baza baratanguza korale yacu Reserafe, ari kwije imyaka 10 gushika no munsi. Barashinga intaye ko abapolisi n'abenegihugu basanze basengera hamwe kandi mu bumwe ntangere. Ko byaratworoheye cyane kuko abapolisi batubereye abagenzi. Hambavu yuko bambaye ujya mwambaro iyo bawukuye n'abakristo mu bandi. Dusangiye ubumwe, dusangiye ubutumwa, dusangiye byose. Ndetse no mu gihe duteguye ibintu ntitwitwaza ngo nuko ari abapolisi, oya, dusangira nk'abakristo basangiye umutima umwe n'umubiri umwe, nk'abagize ubutumwa bumwe. Gusengera hamwe abapolisi n'abatari abapolisi byaroroha cyane, kuko ku muntu asanzwe ari umukristo yaramenye Imana, nta rubibe, nta mupolisi, nta musirikare, nta musivile, twese tuba turi bamwe. Baratubwiye ingene bateye intambwe mu kubaka ingoro y'Imana basengeramwo. Twavuze ko iki gikorwa cyo kubaka ingoro y'umukama si twe twagikoze ubwa mbere, ni wa Kristo aturondera. Yararonderera umwe wese mu mutima wiwe, arabanza aratwubaka imitima kugira ngo adutahuze ko natwe dutegerezwa kumuronderera ingoro imubereye, tumwubakira hano, imwitirirwa tumuniraharizamo. Byarabaye rero umuryango w'abakristo wa hano tukawutera kamo, abaturongoye mu bwibutsamana bakadufasha, tukabahimiriza gukora mu vy'Imana yabahaye kugira ngo dushire hamwe rya sorosoro rigwira iyo riroye, duheze twubaka iyo ngoro ibereye ihimbaye kuninahaza umukama. Umwibutsamana mukuru mu gipolisi cy'u Burundi yarashimiye Eklezia Katolika iciye ku bepiskopi w'u Burundi hamwe n'igipolisi cy'u Burundi ko bagiye hamwe bakabona ko imitima y'abapolisi n'imiryango yabo ikeneye abibutsamana, maze bagaheza bakaba baronsa. Eklezia y'u Burundi yo yumvise akamo ko barongoye ubushikiranganji bw'umutekano, maze ikaturonsa abibutsamana, nabo bagaheza bakabona ikibereye kugira ngo basukurire igihugu c'Imana
ubutumwa bashinzwe mu gipolisi cy'u Burundi mu nkundi Ecclesia y'Umukama bayirongoye tuyikuru ubwatsi. Turabashimira kuko nibo baturonkeje abibutsamana. Mundire dukegurukire cyane gose abaturongoye ubushikiranganji harimo umutekano, abaturongoye umugenduzi kuri bw'igipolisi cy'u Burundi kuko batemeye batadusavye twoheza ngo tuze mu gipolisi kurangura ubutumwa mu nkundi nabo nyene tubakurira ubwatsi cane. Ibyiza Imana yaranguye iciye kuri Patiri Kazimire hano, reka iyo Mana ibirangurira ahandi kuko ntavuye hano kubera yabikoze nabi, tumurungitse mu bundi butumwa kuko hano yagize neza. Yarateye intege umwibutsamana mushasha agiye kurongora iyo paroisse yitiriwe Stefano Mweranda ko yoba hafi abakristo baho mu byo bazokenera byose ndetse akabaje imbere muri byose. Iki gihugu c'Imana ubona hano kiguhanze amaso, kizoba kigukeneye kugira ngo gisupurire, none ko gishikirijwe rero urakiba hafi. Uribuka ndiko ndabigisha ca cigwa kibategura kugira ngo mumenyere mumenyo ico dusabwa mu by'ubuzamana. Narababwiye ko ubw'ubuzamana il est appelé à être prêt et disponible. Être prêt et disponible. Aba rero baragukeneye, ifuko nawe witanga kugira ngo babe hafi kandi ubaha akanya ko kubumviriza, ubaha akanya ko kubapfukamira. Ujejwe umutekano w'umukristo hari ivyo akenera, ari naco catumye ubushikiranganji bushiraho ubwibutsamana. Icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi General Major Christophe Manirambona mu ijambo ryiwe yaramenyesheje akamaro k'ubwibutsamana mu gipolisi. Wasomye imisakare hari byinshi yavuze uganagira garuke ku kintu kimwe gusa, bati no kubyo Monier General yavuze ujeje umutekano w'umukristo ko ujeje umutekano w'umukristo ko hari ibyakenera, hari ibyakenera, hari nyifata akenera, hari no mu bikorwa vyiwe hari ibyakenera bivuye mu ijambo ry'Imana bimufasha kugira ngo atunganye ibyajeje. Naco gituma ngira ngo kubera ubwo bukristo bujeje umutekano babonye yuko hakenewe abibutsamana. N'ubwo bwibutsamana rero hari ibyo batwibutsa, bibutsa abajeje umutekano cyane cyane icegera cya Musenyeri yabivuze. Erega abakristo natwebwe mu buzima bwa misi yose hari bidushikira abajeje umutekano bakihe asanga bihe, basanga bavuze nabi, basanga aho kwakira umuntu neza, aho kumuha serivisi neza bidoze, mbere ndetse bakanavuga nabi za mvugo icegera cya Musenyeri yatubusa, basanga birasohotse mu kanwa k'ujeje umutekano kandi bitari bikenewe. None sivyo nacyo bituma rero abaza baramama bavuga bati oya suko nimwige kuvuga neza, muri hajya bwira abantu neza. Nimba ari umuntu atirimuse gatoya yabivuze akuma ari umuntu muri twebwe rero hari uca ashavura cyane kamengo yakoreye igushaho kuriya nibyo muni banditse ngaho kwama
amama kwigisha kuvuga neza. Yarasabye kandi n'abakristo bari ngaho ko babandanya batera imbere. Aremera kandi ko bazokora ibishoboka byose kugira bashigikire ubwibutsamana mu gipolisi. Yaremeye kandi ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano bufatanije n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi buzokora ibishoboka byose kugira bushigikire ubwibutsamana mu gipolisi. Ine rero abana bandanye baheza batera imbere. Yubire ibahe iyindi ntambwe. Ibahe kwiyumvira gutera imbere kandi hanyuma uzugire yubire ya 25 mwarateye intambwe mwaraguye urusengero ari hagajambo yabwiye umunye generale kare kugira ngo ntazoba atakabwiye umunye mushasha kugira ngo yakambwira ngo azohora yiga wewe yakiyumviriye no byacyo abivuga yagaze mu mayo kamubwiye mugabo utwerekeye bagira turemeshe umunye generale turemeshe uvuye ngaha agiye hariya hakurya wewe ntaharuye kuko agejejwe akarere kose turemeshe uje ngaha ko ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bitazokora kugira ngo umumenyeshamana utere imbere yisununure na cyane imiryango y'abapolisi itera imbere ndetse anakenguruka yuko umumenyeshamakuru bashizemo icigwa kwiza gifasha abapolisi n'imiryango. Turabwira ico cigwa giteza imbere cyane kuko cyaje gifasha cyane cyaje gitanga umwimbu uboneka mu miryango y'abapolisi. Nshuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana aha ni ikiganiro cyacu kigarukiye naho butaha. Hallelujah.